azaha fata ingendo murabe sohoka ibihugu murabe niho muza gutahura ngaha ko tuba muri paradis mwebwe riko mu byumba ngo turahwereye ngo ibintu birazimvye aho Tanzania ni fois 2 y'ivyo ngaho Rwanda ni fois 3 y'ivyo ngaho Uganda ni fois 4 y'ivyo ngaho Uganda ni fois 4 y'ivyo ngaho Kenya hoho ni ifisi drapo murika murangiva neza muga ngaho urasekeza isaha n'ibihumbi 5 yabivuga ngo areka ko yayatako soho kurabe aha turi mu paradiso nitwebwe igihugu kijya gatatu ku munsi. Shut up and you are still talking. You want to blow whistle with this mouth, huh? Petit déjeuner, lunch, na dîner. Simva habwira mugenza ati nituva. Bibiri ngo guma mu gihugu. Siko Zaburi ya 37 ivuga. Shishikara gukora ivyiza ugume hehe mu gihugu. Atari ijwi riguhagurukanye ndabasengere kamabwire ibintu ntimwimve ngo nabatwenze. Atari ijwi rikuvuye kuva rikubwiye ngo vanga. Kuko ari ijwi rigukuye nga uzogira umugisha uzogenda hose. Ariko witwaye kugenda kwitwa Claude witwa Olivier. Mama wawe ukawubizi yuko yitwa Ndayishimiye Suzanne ukaca umwita Shimirimana Nicole. Ico gikomere ico gisewozo kivako. Ico kintu akizi. Urazi cyo mu rupapuro rwawe rukugize uzoba mu imyaka yose ahaguhereza iyo passport isanzwe iby'ubusa. Ubizi neza ariko mama wawe ariho ariko we waramwishe. Haze muzi mwe. Ulisha mukiri mama yako na baba yako na bangariki. Juna taka passport. Unezero wakanya gato. Mumbabarire abantu mwizi vy'ubutunzi sindi umuhinga wavyo. Sinje kuvuga ivya mutatisi, mutandisi, ceteris, paribusi, oya sivyo nje kuvuga. Murantunga. Ariko hari gihe havugwa ibintu, hari gihe hatangwa inyigisho ukumva umengo kwihangana biranse. Umukozi w'Imana nakurikiranye ibintu ariko aravuga ndumva umengo hari ico no bivuga ko izi nyigisho ariko aratanga naho ntari umuhinga mu vy'ubutunzi ndumva yuko ari inyigisho zihuvya abantu canke inyigisho zitarizo. Inyigisho z'ibinyoma mvuze ko ari ibinyoma kubera bitandukanye n'ukuri, bitandukanye n'ibiriho. Uri kuramwumviriza mu vy'ukuri uravuga uti nimba umuntu atariko arabikoreshwa no kutamenya ariko arahuvya abantu ariko aratamba ku muvyimba abarundi. Imvuze reka ndabisigure nkoresheje amajambo yavuze neko nerekane yuko yariko arashikiriza ibinyoma. Hari gihe abantu bashobora kuvuga ibintu ukumva yuko bariko baricisha amanota canke bariko bararondera umukate canke bariko babivuga kubera bobo iyo ngorane atayo bafise voilà babona yuko ibintu ari vyiza kandi bakavuga ayo majambo bariko bayabwira abandi bantu bamerewe nabi. Hari ijambo bakunda gukoresha mu Kirundi bavuga ngo himbuhishe. Umuntu nawe nivyo ashobora kuba himvye, ashobora kuba afungura bitamugoye, ashobora kuba afungura 3 ku munsi atangorane nimwe agize. Ihigira 10 gishobora kuba kiboneka neza atiriwe arasarara. Wewe akagira ngo nabandi niko babayeho ariko babayeho kwipigu, babayeho kumagendera.
mvuze ngo abarundi benshi babayeho kwipigu nukuvuga ngo wo kwiyumvira ingene babayeho ukabibura. Reka rero tugirire umwihwezo hamwe ku majambo yavuze. Raza hafata ingendo murabe, sohoka ibihugu murabe, niho muza gutahura ngaha ko tuba muri paradis. Ati ngaha mu Burundi ni muri paradizo. Murumva yuko yarakuye ku biciro. Mu Burundi niho bizimbutse, mu Burundi niho biboneka gusumvya handi. Mwebwe riko mu byumba ngo turahwereye ngo ibintu birazimvye. Aho Tanzania ni x2 y'ivyo ngaho. Rwanda ni x3 y'ivyo ngaho. Uganda ni x4 y'ivyo ngaho. Kenya hoho ni ifisi drapo. Murika murangiva neza. Muga ngaho urasekeza isaha n'ibihumbi 5. Yabivuga ngo areka ko yayatako. Soho kurabe. Soho kurabe. Turi mu paradizo. Nitwebwe igihugu kijya gatatu ku munsi. Petit déjeuner, lunch na dîner. Simva. Voilà. Muravyumvise. Ati muri Tanzania, mu Rwanda, mu Buganda, muri Kenya, ati ibintu birazimvye gose. Ati twebwe ngaha niho hantu hambere hari ibifungurwa bizimbutse, uraronka ibifungurwa vy'ibihumbi 5 ukabisekeza. Ati niho hantu hambere dufungura gatatu ku munsi. Mana yanje. Ibi rero novuga yuko bifatanye no kudatahura ico bita le pouvoir d'achat, ubushobozi bw'umuguzi. Ndumva yuko ari muri ya logique yo kuvuga ngo ivoka mu Burundi rigugwa 1000, ngo muri Amerika naho usanga rigugwa amadolari 15 canke 20. Ati saha n'imfungurwa mu Burundi ni ibihumbi 5, ariko muri Amerika n'amadolari 50 canke amadolari 100. Tugomba turabire hamwe ubushobozi bw'umuguzi canke le pouvoir d'achat. Ni igiki cerekana yuko mu gihugu kanaka umuguzi adafise ubushobozi bwo kugura ico agomba? Ni igiki cerekana yuko mu gihugu kanaka naho ibiciro biba biri hejuru hariho ubushobozi bwo kugura ivyo bintu bidandazwaho? Nivyo ivyo bintu birashobora kuba biriho mbere bizimbutse ko wovyibaza. None umuguzi arashobora kubigura? Okay, imbere yuko mbandanya reka mbaza akabazo. Hakuba mu gihugu ibintu bifise ibeyo hasi, mugabo ntugire ubushobozi bwo kubigura. Nukuba mu gihugu ibintu bizimvye mugabo ukaba ufise ubushobozi bwo kubigura, woba hehe? Wobaho bizimbutse udafise ubushobozi bwo kubigura gusumba kubaho bizimvye cyane mugabo ufise ubushobozi bwo kubigura? Ako murashobora kukavuga muri commentaire. Reka ndabaha akarorero kuri bimvuze. Hariho ibihugu ku isi usanga ibintu bizimvye, usanga ubuzima buzimvye, ariko abantu baho ugasanga babayeho neza, ugasanga bafise ubushobozi bwo kugura ivyo bipfuza. Aha twotanga akarorero k'igihugu c'Ubuswisi, twotanga akarorero k'igihugu ca Norvege, Luxembourg, Singapore, nukuvuga ngo Emira Arabe Uni, Australie, Ubujeremani canke Alemanye, Danemark, Canada, Etazini canke Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muri ibi bihugu mvuze ubuzima burazimvye cane, bariha amatagisi menshi, nukuvuga ngo ubuvuzi usanga buzimvye, amazu usanga zimvye, ariko abanyagihugu baho usanga babayeho neza, usanga bahembwa imishahara itubutse. Voilà, bagashobora kugura ivyo bipfuza. Rero uciye uvuga ngo mu Burundi ngwisani y'injya igugwa 5,000, ngo muri Suisse naho ngwigugwa amadolari 200, uba wihenze gose. Amadolari 200 umuswisse ayaronka vyoroshe, nta ngorane ashobora kugira. Mugabo mu gihugu c'u Burundi
n'abantu bangahe bashobora kugura isahani y'ibihumbi 5? N'abantu bangahe bashobora gufungura gatatu ku munsi? Aha rero niho navuze nti ubu n'uburyarya bwo ku rwego rwo hejuru, uku n'ugutamba ku muvyimba, abarundi bimererewe nabi, ubu n'ubukozi bw'ikibi. Reka niriwe ndaja kure ndavyerekane, turabire hamwe ubushobozi umurundi afise, turabe ko mu bihe tugezemwo umurundi canke arabarundi benshi bafise ubushobozi bwo kugura iyo sahani y'ibihumbi 5. Reka twihoze umunyagihugu asanzwe, umunyagihugu rukoti hariya, oya abo reka tubihoze, mumbabarire tubihoze. Reka dufatire ku mufonctionnaire ahembwa inoti, reka dufatire ku murisansiye voilà yaminuje, umukozi wa leta ahembwa muri fonction publique, dufatire ku mwigisha basi dufate yuko ahembwa angahe, dufate ko ahembwa ibihumbi 420. N'akarorero ntanze, ndazi ko hari abashobora kuba bari munsi canke bari hejuru gatoya, ariko nibaza yuko bataja kure yaho. Nabigisha bake mu Burundi bahembwa hejuru y'ibihumbi 500, je navuze ibihumbi 420 mwayene. Mbega umwigisha arashobora gufungura gatatu ku munsi, hanyuma agakora n'ibindi bintu vyo mu muryango, agakora n'ibindi bintu sociale, ibintu vyo mu kibano. Ibi nivyo tugomba turabire hamwe. Uwo mwigisha afise revenu y'ibihumbi 420. Bimwe vy'umunyagihugu hariya twavyihojeje, bimwe vy'abashomeri twavyihojeje, bimwe vy'abanyeshure twavyihojeje. Oya, twafatiye ku mufonctionnaire ahembwa na leta. Mufata amakaramu canke amatelefone mwandike, dukora ibiharuro. Ikinyoma tugikubitira ahagaragara, ahashashe. Atabarundi bari muri paradizo. Vyumvikana yuko muri paradizo ubayeho neza vrema. Muri paradizo ubayeho neza. Yego. Nibaza yuko insiguro y'iparadizo twese tuyumva kumwe. Umwigisha ahembwa ngahe? Ahembwa ibihumbi 420. Muyandike. Dufate ko uwo mwigisha ava mu Carama aja gukorera muri ville. Hariho abava mu Carama baja gukorera ahandi, reka dufatire ngaho hafi. Aratanga amahera ya bus. Muri kino gihe kuva mu Carama gushika muri ville dufate ko ari 1000. Kugenda no kugaruka dufate yuko aza gutanga 2. Ivyuko igitoro gishobora kubura bakaduza ibeyi, ivyo ntavyo tugiyemwo. Twiyumviriye duti n'ubuzima bwa misi yose, igitoro kiriho, araronka ingene yideplasa. Agiye gukorera muri ville yiriweyo. Nukuvuga ngo abwirizwa gufungura. None tuvuga yuko azakugura ya sahani y'ibihumbi 5. Okay. Reka twifatire yuko azakugura isahani y'ibihumbi 4 gusa. Apana 5. Dufate rero ya mahera yazako naza gusubira kwinyuma, duteranye nayafunguye n'ibihumbi 6. Muze murandika ahantu. Dufate yuko umwigisha akora imisi 5 mu ndwi. Dufate yuko vya bihumbi 6 abikoresha ku munsi w'akazi. Bisigura yuko tusha dufata ivyo bihumbi 6 tukagwiza n'imisi 5, bica biba ibihumbi 30. Aho ni kundwi, ku kwezi tusha tugwiza na 4, acaba ibihumbi 120. Ivyo bihumbi 120 banze mu vyandika ahantu, ayo namwe yafunguye nayo yideplashijeko. Dufate yuko uwo mwigisha afise umuryango w'abantu 5 nawe nyene arimo. Afise umugore n'abana 3. Twavuze yuko aba mu Carama, abi Bujumbura, aba mu Kizungu. Mwigisha aratanga rasiyo. Dufate yuko bateka inusu n'irobo vy'umuceri, kubera ari abantu 4 canke 5. Inusu n'irobo birakwira.
ivyo n'ibihumbi 4,150 kuko inusu n'ibihumbi 2,750 aho ni nusu y'umuceri ubayabaye twafatiye ku ubayabaye muriko murandika n'ibiharagi reka tugira ibiharagi bibayabaye dufate yuko baguze ikiro dufate ko ikiro ari 3,800 dufate yuko baguze kutsa pantaro sinibaza yuko kinure ariyo bigugwa bo ibi biharagi kameme barashobora kubifungura saa sita bagasigaza ibyo baza gufungura ku mugoroba wa muceri ntuza gushika ku mugoroba baza guca bagura dufate yuko baguze ikiro c'ifu y'ibigori ifu y'ibigori igugwa ngahe basi nukuvuga ngo dufate karite ibayabaye dufate yuko ifu y'ibigori ari 2,000 ikiro dufate yuko baguze amavuta y'500 baguze uturengarenga tw'500 baguze itomate z'2,000 dufate ko ari itomate nkeya kabisa kuko ubu itomate imwe irageze ku 1,000 baguze n'igitunguru c'1,000 ayo turateranije abayangahe amavuta irengarenga itomate igitunguru bibaye 4,000 amakara akoze ku munsi basi dufate amakara y'3,000 voilà mwayene dufate amakara y'3,000 kabisa dufate rero ibi 3,000 vy'amakara duteranye ko vya 4,000 vy'amavuta n'irengarenga n'itomate n'igitunguru ni 7,000 duteranye ko rero vya 9,950 bimwe vyagura umuceri n'ibiharage n'ifu y'ibigori dutoye 16,950 mu ntahure neza aha ni ku munsi umwe reka rero turabe ayo wa mufonctionnaire azotanga ko ratio mu kwezi kose dufata aya mahera tukayagwiza n'iminsi 30 mugikarikire neza abagabo ntimwihende mufate calculatrice je ntora 508 n'amafaranga 500 reka rero aya mahera tuyateranye ko na yayandi mwigisha agenda ko ku kazi yatike y'2,000 guteranya vya 4,000 afungura ari ku kazi twatanze ari 120 ku kwezi ndateranije ko jewe nja ntora 628,500 bo umwigisha kameme arakosa inzu arariha inzu ku kwezi nukuvuga ngo dufate yuko sinzi mucarama dufate yuko aba mu nzu yo hasi kabisa inzu ibayabaye ikotwa 200,000 sinzi yuko mucarama kabisa iyo nzu iriyo mugabo ntacu kumwigisha yakubititse reka tumuhe inzu y'200 inzu y'200 kameme ifise chambre na saro fata rero vya 628,500 duteranye ko n'ibihumbi 200 duca tugwa mu bihumbi 828,500 nivyo namwe mwatoye murambwira nibaza yuko mufise amakaramu muriko murandika dufashe wa mushahara wiwe w'ibihumbi 420 gukuramwo ibihumbi 828,500 murabona yuko wa mwigisha wacu aguye ashinye muri negative ukwezi guheze ari mw'ideni ry'ibihumbi 408,500 nyumve neza hari ivyo nihojeje kubera mwigisha yatose nagenda gira mwayene ivyo kumara imanza umwigisha nta manza mara twabihevye umwigisha ntanywa icayi ntagura isukari voilà nta petit déjeuner iyo twayihevye pamperse y'umwana twayihojeje amata y'abana twayihojeje abana b'umwigisha ntibaja kwishure
na moto canke ngo bafate bisi bahacomoka n'amaguru, nta minervare bariha, icayi n'umukate ntibazi ingene bimeze, nta mukozi umwigisha afise, nta mayinite twavuze, nta na WhatsApp ngira ngo umwigisha afise, umwigisha ntarya inyama, kino gihe inyama irazimvye ntayo yoshobora, ivyo twavyihojeje. Ikitavuze coco n'umukeke, ivyo twabihoze. Abana ntibanywa amata, ivyo twabiretse mana yanje. Voilà, ivyo vyose n'amahera, ariko ndavyihojeje. Reka tuze muri iki kinogo canke iki gihengeri c'ibihumbi 408, ibihumbi 408. Aya mahera twafashe mwayene avahe? Ni hamwe rero umukozi wa leta uzosanga yamira muri découvert. Bavuze bati umukozi wa leta ukwezi guhera aza ari mwideni, hariho batabitahura. Ni ibinyene turiko turerekana. Turi mu paradizo, ni twebwe igihugu kijya gatatu ku munsi, petit déjeuner, lunch na dîner. Ibi none ariko arabibwira nde? Voilà, ariko arabibwira nde? Ariko arabibwira wa munyagihugu mutoya, ariko arabibwira abafonctionnaire, ariko abibwira abagwiza tunga, bamwe twama twumva muri ya mazina yayandi, ariko abibwira abategetsi bahambaye. Voilà, abo bobo izi ngorane ndiko ndavuga ntazo bafise. None bivanye n'ibi biharuro dukoze, aka gatatu ku munsi ariko aravuga kari hega abantu b'Imana, mukanyereke. Nimwiyumvire rero umukozi wa leta ahembwa amaze kuba abayeho muri ubu buzima. Iyumvire wa munyagihugu muto muto hariya ingene ababayeho. Mwiyumvire umushomeri ingene ababayeho. Mwiyumvire wa munyeshure ingene ababayeho. Ukuntu uwo murundi ababayeho ni ibintu bisiga ubwenge. Umurundi abayeho odola ntandema. Mu ncamake rero murumva yuko uyu mupasitori ariko yigisha ibinyoma, ariko atamba ku muvyimba abarundi, ariko araroga abene gihugu, abereka ko ibintu vyera kandi vyirabura tsiriri. Uyu mupasitori no kwemeza ko ari umubeshi. Ubu butumwa yariko aravuga sinibaza yuko bwahezagiye abantu benshi. Mwebwe mwashoboye gukora ibi biharuro, mwebwe mwajanye nanje, abantu bavuga amajambo nkaya mubashira mu mugwi uwahe? Amajambo nkaya umuntu yiyita umukozi w'Imana mubona abereye yuko yavuga? Turi mu paradizo, ni twebwe igihugu kijya gatatu ku munsi, petit déjeuner, lunch na dîner. Ndasavye abarundi izi mvugo muze murazitondera. Je ndibaza nti none abantu bari muri uru rusengero boba baremeye ivyo yariko arababwira? Nuko ikagarukirize ngaha no bava mvuga meshi. Izi ni za mvugo tuguma twumva buri munsi, ibintu bimeze neza mu Burundi, ibintu bimeze neza, abantu babayeho neza. Voilà, kandi abantu babayeho nabi, abantu babayeho mu buzima bubi, abantu bariko baraniha. Ubu rero novuga yuko ari uburyarya. Reka ndangize mvuga nti abarundi twihane, tureke kubindyarya, tureke kuryaryana. Abarundi tureke kwiraba, turabe ingene bagenzi bacu babayeho, hanyuma tureke kuvuga amajambo abakomeretsa. Imana nibahezagire mwese, natwibandanize kwa rugendo rwacu, maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Umuntu tarashike mu ishuri ry'abarundi bose turamuhaye kaze. Mwebwe bashasha ntimwibagire kugira subscribe, mufyonde no kuri gem no kuri partage. Yabivuga ngo areka ko yayatako soho kurabe. Ni twebwe igihugu kijya gatatu ku munsi, petit déjeuner, lunch na dîner.